turaye kazi umushitsi wacu Pasteur ngo ashike hano atugaburire amajambo y'Imana. Kaze cyane Pasteur. Murakoze. Twagomba kubanza kubashimira ku makaze twebwe mwage muri tabashitsi maduhaye, kandi twongera kubashikiriza intasho natwe iyo twaje tuva baturungikanye. Abantu batari bake badutumyanye intasho, none muzakire mu izina rya Yesu. Turashimiye Imana rero uyu munsi, kandi Imana yongeye kutugirira neza, kandi Imana yongeye kuduterera iteka ridasanzwe kubona uyu munsi turiho, kandi dushobora kuhabwa uburenganzira bwo kwinjira mu ngoro y'Imana. Rero twebwe ubwo buntu twagiriwe n'ubw'igitangaza. None rero twagomba tubandanye n'ijambo ry'Imana, kuba twari kumwe muri iyi minsi yose twagiye turavugana ibitari bike. None rero twagomba ngo dushishikare, hanyuma rero duhereye mu gice cya 19 cy'ibyashuriwe Yohana, tukagenda gusoma hariya hepfo ku murongo wo hepfo cyane gatoya, hanyuma tubone gushishikara ibikurikira. Tunezerwe duhimbarwe tuyicubahiro ku kuboko bwa wa mwagazi w'intama bushitse, mugeni we wariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Mana yacu nihabwe icubahiro. Ikibazo mfise nuko umengo harabo diko ahamvuga hari abumviririza mu radio, kuko umusiguzi iyo ariko arasigura ari hariya kuri mikoro, iyo hariya tukugurura radio cha tumwumviririza mu radio ntitumubona. None byari kuba byiza byose bimeze neza bakambona. Aha rero tubonye iki gice dusomyemo hano, n'uyu muntu yanditse hano avuga ngo tunezerwe duhimbarwe ku kuboko bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Hama bagaca berekana ngo ibikorwa by'imvune ziwe yambaye ko ari byo yakoze. Kubo tumaranye iminsi hano, twagiye twibukanya ibijanye n'iyi minsi y'iherezo kuri mwebwe mutaronse iyo myanya yanyu, mwari mu buzi bwanyu, abandi mwari mu ngendo zanyu cyangwa abandi sinzi mwari muri. Aha rero twagiye tuvugana ku bijanye n'iherezo ry'ibikorwa vyacu, ibi dukora mu kwizera, ingene bizogenda muri iyi minsi y'iherezo. Ishengero ry'Imana ririko rirakora ritera rija kurangiza ibikorwa, hanyuma ngo rigende kubiruhuka, hama rihabwe impera. Kubara hano twaravuganye uhereye hariya twagiye turavugana ingene inzambi zovuga, ingene bizogenda ishengero riduze, ingene bizogenda ishengero rimaze ca gihe kitari gito aho hejuru mu bicu canke mu kirere, aho rizohurira n'umwami waryo. Hanyuma twatugeze ahantu havuga yuko iryo shengero rimaze igihe n'ibihe n'igihe cy'igihe bya mbere
ko rizoca ritangura ibindi biringo nabyo nyene bigira igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, hanyuma rigaca ribandanya rigenda nkaha adusomye muri aya majambo: tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bw'abamagazi w'intama bushitse. Ishengero rero rimaze kwambara nk'uko tusomye hano ngo rihawe kwambara imvune zera. Abakoreye Imana rero bose muri ico gihe bagiriye ubwo buntu bakaziga mu kwizera n'agakiza kabo, bazoherwa impera aho hantu mu karere canke aho iryo shengero rizohurira n'umwami waryo. Hanyuma rero muri ico gihe Yesu azofata umwanya mwiza wo gutegura abo bantu, kuko bazoba bagiye kubonana n'Imana. Imana rero nayo ni Imana izira umwanda. Azoryambika rero impuzu nziza kugira ngo rishobore guseruka imbere y'Imana nyene ububasha. Muri ico gihe rero twavuze yuko iryo shengero riri mu kirere hariya muri ico gice ca mbere ko hazobaho ibikorwa bizokorekera kw'isi. Ubwa mbere kw'isi hazoba ingorane nyinshi kandi zidasanzwe, aho nabibukije ndi kuko turabisi yuno munsi aho igeze hazobaho amasanganya, hapfa abantu benshi. Harantu twabonye ngo imivyimba yabo bazoyishiburira mu gahinga kuko ntawe uzoronka uwuhamba uwundi. Hanyuma ivyo birangiye abantu bazoca bongera basubiza imitima hasi, hanyuma bace baraba ibibaye n'ibiki, bace basanga koko ishengero rya Kristo ryagiye, abihanye mu kuri bose bagiye. Kuko mwarigeze abantu ba hano kuririmba indirimbo muratera ubwoba n'igisagara ca Bujumbura, mubarimwe kugenda kuraba ibigendajuru byakorokeye kuri Kotebo. Bararirimbye indirimbo, abayumvise muri ico gihe bose baciye bafata imiduga n'amakinga kuraba ibigendajuru byakorokeye kuri Kotebo. Iyo ndirimbo ndayibuka ingene mwayiririmbye muri kiriya gihe. Mbega muracayiririmba ijya ndirimbo? Ngira ngo mwarayihevye. Muri ico gihe rero abantu bazokwiragira mu mpande zose barondera ijambo ry'Imana. Ejo twarasomye ahantu bavuga ngo muri ico gihe abantu bazonyavuta, no kuvuga ngo baziruka, bazogenda intege canke inkumi zibaherane. Hama rero ntawe ubizi ngene bizoba bimeze, babure ijambo ry'Imana. Ico naco ni icago gikomeye, nk'abantu bagwaye imitima, bafite za ngwara z'imbere zitaboneka, bazohonera mu gahinga birirwa kurondera ijambo ry'Imana ariko kandi bataribona. Ariko hejuru mu kirere ishengero ry'Imana rizoba rihagaze aho hantu ritekanye, umuntu wese na gisanduku cake ca bikorwa arindiriye nibiki bihava bija kuvamwo, arorereye atekanye. Ariko kw'isi naho hazoba hariho ingorane kuko nta mahoro bazoba bafise. Muri ico kiringo nyene abantu benshi bazorondera ingene baronka Imana, ariko nta Imana muri ico gihe kuko imbabazi z'Imana zizoba zaheze. Rero muri ibyo bihe hazobaho bamwe bitwa abaciwe amazosi, bazobaho ico gihe, no kuvuga ngo bazoba agakiza k'amaraso ya Kristo kazoba kaheze, bazokwikiza n'amaraso yabo bonyene kuko imbabazi z'Imana zizoba zaheze. Muri ico gihe rero Imana nayo ntizoba ari inyakigongwa, azoba ari Imana y'uburake. Imana izobije kwihora abansi b'umusaraba wa Kristo, abansi b'ishengero ry'Imana. Ishengero hariho abantu bari bamwe batazi ishengero niki. Ishengero ni imbone, muravyumva imbone akantu gatuma tubona, ni imbone z'ijisho ry'Imana mu isi.
iyo rero ugize ikintu ugomba kuvuga hagati muri iryo shengero ukojeje urutoke mu jisho ry'Imana, sinzi rero kuzotekana ngo hamwe mukazogira amahoro. Bitebe bitebuke, rya jambo ryanditse muri igitabo twasomyemo rizogushika kongira nkudaho ko wanse gutungana. Muri ico gihe rero Imana izoza rero guhana abo bantu, zobateza ibyago, ariko ishengero riri hejuru mu karere. Abo bantu Imana izobabuza amahoro, zobabuza umunezero. Uyu munsi mu ishengero barakubwira ati reka kwambara tibura. Nta mukristo agenda yambaye tibura mu ishengero, ambara neza imbuzi gufate neza ngo ni aramode. Sokoza neza wa mudamu we, nta ngorane kuko nta terambere uzi, ni aramode siko. Ni aramode sawa, ni aramode. Mugabo rero uzugira ibakwe ibi na hari aramode warumvise mu ishengero ry'Imana, wewe n'ubu munsi wagendera mu gakiza ugendera muri aramode, utabakia na aramode zako hapa. Muri ico gihe rero ishengero ryaduze, aho wewe ubwirwa ntiwumve niho uzobimenya, aho Imana izogukubita inkoni utagira umuntu n'umwe gutabara. Uyu munsi mwirukira kwa muganga, nawe nyine ico gihe azobabuza umuntu amuvura. Yego, uyu munsi wirukira mu bucamanza, ariko ico gihe nawe nyine azobabuza umuntu amucira urubanza. Hanyuma rero muri ico gihe ico kiringo rero kigiye kurangira, ishengero ryotangura urugendo, hazoseruka no kuvuga aya majambo ngo tunezerwe, duhimbarwe uko ubukwe bw'uwo mwagazi w'intama bushitse. Rero ngabo barambaye. Abantu benshi nk'abo bamama bamaze kugira ubukwe, aribuka ibintu atakoze igihe yagira ubukwe bwiwe, yabaye marene, agaca agenda agahendahenda uwo mukobwa bagahendana, ngo hari ngo nimegundu wasiri nero nitakuvalisha vizuri. Ariko arazi ko mu ishengero ribubujijwe, agaca agenda jena mpamvu yo kujya mukobwa atamakosa bafise. None ko witwa ngo uramusumba yo bikugira na gute nawe ubona, kaja kwambara ibintu tutazi. Ariko ngo manakubwire ese yo wipfuza naho utovyambara bikazo kwambara umwambaro wo mwijuru, gishengero ry'Imana rizoba rigiye gushikayo. Mwasomye ngo tunezerwe duhimbarwe uko ubukwe bw'umwagazi w'intama bushitse, duhaye Imana icubahiro. Muri iki gihe rero kubari ngaha twaravuganye yuko hazoba ishengero rizoba rigiye gushikaho Imana iri, hahantu muri ca kibanza Imana yateguye cyo kugiramo umunsi mukuru. Hanyuma rero muri ico gihe nababwiye yuko Satani gishengero ari mu karere ririko ryategurwa, kuko nabibukije yuko ishengero riduze Satani wazoca korogwa, kuko kuva bayo ntaragendesha ibirenge hano. Ariko ibi bitugora, niba abamarayika bo mu bugarariji bwiwe nibo bona bagenda baronona hose mu gahinga canke mu mashengero n'ahandi. Ariko we arahantu muri ico gishengero riduze nabo azoca korogwa, kandi ntazokorokera hani wacu Bujumbura, azokorokera hari nyene Yerusalemu. Ntabwo ari ngaha namba. Mugabo twebwe n'ubwo twamye tugirirwa nabi nimwe mumbi, izo ngwe mubi zizobandanya gukora ibikorwa vyazo. Ariko nawe azoca agenda kurondera abagenzi, kurondera ahantu namanumva mu gisagara ngo abantu ngo barasabana ubugenzi, hakaza ngo nje kugusaba ubugenzi. Nawe rero azoca aza gusaba rero ubugenzi, arondera abakunzi, yimenyekanishe ibintu nk'ivyo. Handitse havuga ngo kandi na Isirayeli izomwemera muri ico gihe, kuko azokora ibitangaza.
kurya ko nyene Yesu yagendera abikora bamwemere bibaza ngo ni Masihi, bibaza ngo ni Mesiya. Igihe rero ishengero rizoba rigeze mu kibanza c'umunsi mukuru, nawe azoca ahindura uburyo bwo gukora. Nejo narabibukije babantu bama bavuga ngo namba 666 ngo nazibonye hanaka. Jewe namanje ndabatahura ningoga kuko abo bantu bwa mbere ntibazi gusoma no kwandika, bajya babivuga. Kigira kabiri, ntibazi ijambo ry'Imana ico rivuga. Kigira gatatu, ntibasoma Bibiliya. Ishengero rigeze mu munsi mukuru, niho rero hazosohoka amategeko akomeye. Ntushora, ntugura, nta kintu na kimwe ugira birakuba na zile namba 666 666. Niho rero zoca zamamara zikore. Ibyo rero utabigira mu isoko ntuzosuma. Ibyo rero utabigira ntuzosaba ijambo ngo bariguhe. Ibyo rero utabigira imodoka yawe ntuzoyugurura ngo igende, kuko kadi ya kufungua gari na kuendesha gari ni namba 666. Nakwambia ni ajabu. Unasikia papa? Muri ico gihe rero Satana azocavuga ngo ubu rero ndi Imana ni munsenge. Aho rero arageze kuri ya ntebe rero. Iyo umuntu rero bimugoye kama anachanganyikiwa kichwani, au kama anachanganyikiwa katika mambo ya wokovu, ngo mu rusengero nahabonye ca gikoko ngo cari cicaye ku ntebe, iri hehe? Iyo ntebe izobonekera Yerusalemu honyine, kuko niho Satani azoba yicaye, nta handi. Ahasigaye naho abadayimoni, ibisigo, baba marayika ne bazogenda bakora ibindi, ariko we Yerusalemu, mu rusengero rwa Yerusalemu, ntabwo araha mu kinama na maragatoya. Muri ico gihe rero Isirayeli izoca yirevolta, izoca igarariza, ivuga ati oya, wewe nturi Imana, nturi Imana, turabihinywe ko utari Imana. Bagize ibyo rero nta kundi. Iyo rero umuntu wese agararije umutware abavyuye intambara, bazoba rero bavyuye intambara. Muri ico kiringo rero hazocatangwa itegeko, uwo muntu wese atemera ico kintu patongera kubaho. Ariko cyane cyane aho rero muri Isirayeli hoho azoba arayandi. Usomye neza aha muri Bibiliya, kuko nk'iyi myanya bari myanya mito, usomye neza uzobona yuko ibihugu byinshi bizokorana bije gufasha kugira ngo Isirayeli izimangane, kuko nababwiye ejo. Aho rero cagihe n'igihe cy'igihe biriko biragenda bibananye kuba muri ca gice ca kabiri. Hari ibindi byinshi biri ngaho hantu. Muri ico gihe rero nagomba, hariho ibice ngomba yuko dusoma, ariko kandi uravye uhavuga ati ntibijanye, mugabo ngoma tuwaye mu gitabo cyo mu isezerano rya kera, hariya kure cyane. Mu gitabo c'isezerano rya kera c'umuntu yitwa Zekariya, raba mu gitabo c'uwitwa Zekariya. Hanyuma rero muce mwihangana tuhasome igitabo ca Zekariya. Mwakibonye? Bibiliya za kera ni 1024 mba mutarashikaye, 1024.
n'ibitabo byakundwa gusoma cyane. Zekariya, igitabo cya Zekariya. Zekariya igice cya 14. Dusome. Duhera ku igice cya 14. Igice 14. Igice 14. Havuga ngo uwanditse mu kiru yavuze ngo ibizaho mu minsi y'iherezo. Umunsi uraje, umunsi w'uhoraho aho bazogabanganira iminyago yawe hagati muri wewe, kuko nzoba nkoranije amahanga yose ngo atere Yerusalemu, umurwa uzotsindwa, amazu asahurwe, bafata abagore n'ibindi nk'ibyo ubona byanditse hajya hepfo babagobera. Igihimba cyabo ku murwa bazojanwa ari nyagano, ariko amasigarira ntazokurwa kuri uwo murwa. Maze Uhoraho azokwisidukira arwane n'ayo mahanga nk'uko yahora arwana mu ntambara. Kuri uwo munsi azohagarika ibirenge ku musozi Elayono werekeye Yerusalemu ahera iburasirazuba. Uwo musozi Elayono uzotemukamwo kubiri uhereye aherekeye iburasirazuba ugashitsa aherekeye iburengerazuba. Uzocikamwo muruhomoka runini cyane. Igihimba c'uwo musozi kizokwimukira iburaruko, ikindi cimukire ibumanuko. Muzohunga muce mu ruhomoka rwo mu misozi yanjye, kuko uruhomoka rwo muri iyo misozi ruzoshika no kuri Azeri. Mbere muzohunga nk'uko mwahunze hamwe isi yatigita ku ngoma ya Uziya umwami w'Ubuyuda. Maze Uhoraho Imana yanjye azoza azananye n'abera bose. Muriko murakurikira. Kuri uwo munsi ntihazoba hari umuco utamanzuye, ntihazoba n'ikibunda, ariko uzoba umunsi umwe rudende uzwi n'Uhoraho, atari umurango ntube n'ijoro, ariko hageze mu kagoroba hazoba umuco. Kandi kuri uwo munsi amazi y'ubugingo azova i Yerusalemu, amazi amwe azotembera mu kiyaga cy'iburasirazuba, ayandi mu kiyaga cy'iburengerazuba. Bizoba bityo muci no mu mvura, kandi Uhoraho azoba umwami aganza isi yose. Kuri uwo munsi Uhoraho azomenyekana ko ari umwe gusa, n'izina ryiwe ko ari rimwe gusa. Bibaye vyinshi. Ndabahaye deyade muracamo bisoma vyose, murabyumvise. None rero hano nagomba kuvuga ingene muri ico gihe iya myaka 3 n'igice, igihe cy'igihe imyaka 3 n'igice igira kabiri igiye kurangira, Yesu n'ishengero, Yesu n'umugeni bazokwitegura kugira ngo baze Yesu nawe acagenda gutabara bene se aribo Bayuda, wa muryango yavukiramwo, wa muryango yakuriramwo. Muri iki gihe rero hajya muri ka gice kigira kabiri bazotoragura abantu bose bari mu isi yose banse kwemera gusenga ca gikoko no kwemera zire namba 666. Abo bose rero bazokwicwa kugira ngo bikunde bakizwe n'amaraso yabo. Kandi abo bose bazopfa muri ico gihe bazomererwa gugishengero ryamaze kuduga sabageni. Muri ico gihe rero abo bantu bose, les martyrs bose, nta numwe azokandagiza ikirenge mu bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Oya, twese iyo tugenda guherekeza ubugeni
turagenda tugeze ku irembo ibyacu biraheze twatwirirwa dusubira inyuma ntitugera mu rugo rwabo rega ntitujayo pasi mbebe ntitwama tugarukira hamwe bita ngo ni mu masare mu kigara hari hanze mu kigara siyo twama tugarukira benshi ariko bene urubanza nabo bagaca bigira muri ico gihe rero ishengero nta muntu yakize muri ubwo buryo azokwinjira mu kigara canke mu nteguro y'umugeni n'umukwe oyayi rero ibyo bikorwa nk'ibyo bimaze kurangira rero Isirayeli izotegwa Bibiri ivuga ngo ubandanje gusoma ahantu muri kino gitabo no mu bindi bice kumbe twosoma cyangwa nawe tubisoma herekana ngo Abisirayeli bazicwa kugeza n'aho hasigara 1/3 1/3 kigize iryo hanga ryose rya Isirayeli kandi naho nyene kugira ngo nico 1/3 gishike naho twasomye ngo azomanuka akandagiza ibirenge byo kuri uwo musozi wa Elayono bazobabuze iyo baja niyo bava babuze ubuhungiro muraraba neza muriko murasoma nyene ramani muravye kuri carte Isirayeli izengurutswe n'abansi bayo bose ibihugu byose biyikikije nta mugenzi n'umwe afisemo nta namba bazugara ikiyaga mu ruhande rwa Tel Aviv bacugaye ntibaja mu kiyaga ntibahunga ngo bajino ntibikunda ntibajino ntibikunda bibuka ahantu ngene havuze ngo igihe bigira guhunga igihe isi yagira gute iyo tremblement yabaye muri ico gihe cy'umwami Uziya bibuka ingene bahunze batumbereye hariya bazoca hariya naho nyene batabona ko ari n'umuhava gukira muri bo mbwa muri ico gihe rero nani programme y'Imana kuko nabo nyene ico gihano gikomeye nigihe banka umwami wabo igihe bamuhakana ntibamwemere nk'umwami kuko rero bene amasezerano mwabukewe ngo ntibahere Yesu rero n'ishengero azomanuka ubwiwe bwa mbere abanje gukandagiza ikirenge kuri wa musozi uwo musozi rero uje utemukamo kubiri babisiraye basigaye bace bitera muri icyo gihomoka hama nawe ahagaze hasi avuga ati seserefe ntambara cyo zihagarara muri uwo muntu utanyene cyo bahagarara bigwanishwa bice bihagarara bya bidege byo hejuru bice bihagarara ntiyanditse ngo zizokoroka ariko zica zihagarara bya biduga bihagarare ibigendajuru byari mu kirere byose bice bihagarara hanyuma rero muri ico gihe rero hazoca hatangura rero integuro y'ubwami bw'imyaka 1000 aha nagomba gusomera igice nimagisoma muca mubona neza ibi bivugwa hano nibyo bizogenda kuba hariya muri Apocalypse hariya hirya mu bice byanyu iyo turiko turasoma rero mu ijambo ry'Imana ico gihe nuba mu ya myaka ndwi ryayinga riheze haca hatangura rero ikindi kiringo kidasa n'ivyo biringo rero kiri hakurya y'ivyo ryashengero rero ryahejeje umunsi mukuru ubu rero haca hategurwa ingene kuganzanya na Kristo kw'imyaka 1000 muri ico gihe nyene abasomyi ba Bibiliya berekana yuko hazobaho nukuvuga ngo izuka rya mbere ririmwo ibice bibiri igice kimwe nizuka ry'umugeni ariwe mugeni wa Kristo hari wazosangira nawe muri wa munsi mukuru w'ubukwe igice kigira kabiri ni la résurrection de martyr izuka ry'abaciwe amazosi
Bega muravyumva. La résurrection des martyrs. Ba bandi bacibwa amazosi imbere yuko hugurugwa iyo ngoma y'imyaka 1000, kuko hagati y'itangura ry'iyo ngoma hazobanza gucamwo akanya gato ko kuzuka kw'abo bantu no kugenda gutororokanya ibizira vyose vyakorewe i Yerusalemu. Muri ico gihe rero Bibiliya yerekana ngo uriko urasoma aha mu vyacu Yohana, hari ahantu hari igice, kuko niyo majambo ngomba kuvuga, yanditse igihe ca 20 cy'ivyacu Yohana, raba hajya nyene naho dusoma gusa kajya konyene uwanditse mu Kirundi yatwandikiye igice ca 20, havuga ngo ukubaho kwa Satani kw'imyaka ingahe? Imyaka 1000. Uwo mwanya nyene murabona kijya nareko ndavuga kizotikiza abo bantu, ne nakivuze ko ejo nagusubira kure cyane, niyo ya ntambara bavuga ngo ni ya Haramagedoni. Intambara ya Haramagedoni nizo konona cyane Isirayeli kugeza naho igomba kubamara. Niyo ntambara rero izohagarikwa muri ico gihe, bakiruka baca muri gwa ruhomoka bahunga, hama gaca hagarika iyo ntambara. Aha rero iyo ntambara ihagaze, umumarayika w'ububasha, uraze mu ijuru hariyo abamarayika b'abagwanyi n'abamarayika b'abaririmbyi, ibyo murabizi. Hanyuma rero azomanuka azanye umugozi wo kuboha Satani n'urufunguruzo rwo kugurura ikuzimu. Satani acatererwa ikuzimu, bahugare, haca handikwa ko ngo uzomara y'imyaka 1000. Abo marayika nyine bubasha rero bace baza bafate umuvugishwa w'ibinyoma na Antikristo, abo bace batererwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Niko vyanditse. Okay. Hanyuma y'ivyo rero byabizira byose bimaze gutororokanywa, hamaze gutunganywa neza, hamaze kwezwa neza, haca hashika rero rya jambo ryanditse mu cete canditswe na Petro. Icete canditswe na Petero hariya igihe icete ca mbere, igihe ca kabiri, wire ku murongo w'9 niho hazoshika rero iri jambo. Uwanditse mu Kirundi avuga ngo iby'ihanga ryera, ariko muhere ku murongo wa 9, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoraje kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo ugize gute. Ishengero rero hazoba hageze rero yuko rigabanganirizwa ubutware bwo mu myaka 1000. Niho rero hazoshikira ijambo Petro yandikira abo bantu. Nababwiye ejo bundi, naho turi ngaha, naho twicaraho imbere kwa Neema, ntituramenya neza aho tuzokwicara tugezeyo.
kwa Nematu ntituramenya neza, mugabo turazi neza hari ibyo twishimikiza abakoreye Imana mukuri ingene ivyabo bizogenda, abakoreye Imana neza mukuri bagashikana abantu neza kugororoka, hari ikintu bazohabwa kitazohabwa abandi. N'abakoze ibintu byose bagakora, ariko abo bantu bari n'ikini, bari n'ubundi mwambaro wabo bazokwambikwa udasa n'indi myambaro y'abandi bantu. Ariko kandi naho biri uko kose rero bizovana ingene umuntu wese yarangije ibikorwa vyiwe abirangije mu bwizigirwa, mu bwizigirwa, yego mu bwizigirwa. Twebwe Imana yaduteye iteka turavyara abana, tubavyarira mu ishengero, bakurira mu ishengero, babaho, hama dukorera Imana babona. Hama rero agacagenda ngo papa n'umupasitori agatera umugera abantu kuko sari umupasitori, kuko nyine ari muka pasiteri umugere, ariko mu ishengero ntaragira ibaho. Papa okay, ariko kandi nabo bana babo iyo babaye abapasiteri nabo sigitangaza, bana bifise no mu maraso yabo navyo. Sinzi ahantu nabonye basengeye umwana w'umupasiteri ngo barabigihanye, none wowe ko bagusengeye watanze iki? Isifike ufise umuhamagaro gusa, nawe niyaza akarambarara ngo kuko ari papa azotahira ivyo nyene, ariko nimba nawe nyene Imana yagira ubuntu, Imana ikamuhamagara, azohabwa ivyasezeranye. Ivyo n'igisi gitangaza. Mbe ese y'Imana iduha abo bana bacu nabo bagakora ivyo twakoze, byo tunezereye cyane. Ariko bizotubaza igihe tugenda kubaraba cage Bibiliya ivuga ngo aha muri iyi myaka, inyuma y'iyi myaka 1000 ishengero rizokwama rigenda kugira picnic rigenda kuvizita abantu bari muri ca kiyaga caka umuriro. Umva umubabaro umuntu yakoreye Imana agasanga abana biwe niyo bari. Nawe uvyumve rero, aba bandi baravyemeye ariko gwe baca baranka kuvyemera, none bari hariya. Nuko nyene Yesu azoba yadukuye mu mubabaro, nahasigaye naho vyo bayibindi. Muri iki gihe rero ko ico gihe kirangiye, none ibisigaye bikorwa nibiki? Bigiye gukorwa rero, hagiye gushinga ubwami. Ubwo bwami rero n'ubwami butagiramwo ingorane, kandi isi yose nta ntambara, isi yose umuntu wese azogirwa ubuntu, ikiriyo kikazoshika vya vyago bitamuhitanye, atahuye na za ntambara, atahuye na vya vyago, nuko bitamushikiye, nawe nyene azoberefise kubaho kumara imyaka 1000, kuko nta rupfu ruzoba ruhari. Bibiliya ivuga yuko urupfu ruzofatwa mpiri rukabohwa. Ivyo byose by'ivyicanye nta na kimwe kizogira ububasha, nta gihugu kizokwiyumvira gutera ikindi gihugu, kuko hazoba hariho empereur akomeye, roi des rois, seigneur des seigneurs. Uyo niwe azobaganza mw'isi yose nzima. Bibiliya ivuga, mwabonye hariho twasomye, nimabona gusoma kija gice, amahanga yose, les survivants, abazoba basigaye bacitse kw'icumu, abazoba basigaye muri bya bihugu vyose, abami bazobaho, kandi bazoshingira kumwe twama turashingira. Ni kurya nyene ni kurya nyene bazongera barondere n'ubutunzi kurya nyene muri iyo myaka 1000, kandi n'abiga amashuri bazosubira bongere bayige baba abanyabwenge. Mugabo kandi
n'abakozi b'ibigwanishwa muri ico gihe cyanyuma bazongera babikore. Hanyuma rero Bibiri ivuga ngo mu mahanga yose yubakiye isi yose iyo bava hose bazokwama bava mu bihugu vyabo bagenda gusaba umwami ari Yerusalemu. Unasikia papa? Watatoka Gitega wanaenda kushujudu mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana Jerusalem. Uravyumva neza? Biblia bivuga ngo umwami atazojayo, umutware atazojayo, igihugu ciwe kizotegwa n'ikiza. Ubu kuko twege batwita ngo turi igihugu gikenye, ubu twiruka handi muri ibyo bihugu bifisiki, mfuma muza mukorera iwacu ibi, mfuma muza mugira ibi n'ibi iwacu, nuko kugira ngo tuje turonka n'ugumunsi umwe. None twogira gute ko ariko twabaye abatugiriye akagongwe bakaza baze kudufasha, bagaca bazana abantu babo, wewe bakaguhemba ibihumbi 5, nawe bakamuhemba miliyoni 100. Inyuma y'imyaka 3 y'amafaranga yose araheze, bagaca batwandika ku ideni toza murariha, twaduhinduka abaja babo. Awone ntakundi ariko nta kibazo, inzambi zovuga twigira iwacu. Yesu ashimwe. Ego muri ico gihe rero cinganje y'imyaka 1000 rero isi yose izoba itekanye, nta ngorane nimwe izoba iri kw'isi. Hanyuma rero abantu bazongera bagwire. Mugabo hari ahantu uri kurasoma mu bitabo bisigura Bibiliya, bavuga yuko ishengero rimwe ryaja mu ijuru, ishengero rimwe ryaja mu munsi mukuru, na niryo rizosubira kuganza y'isi rero y'uno munsi canke y'ico gihe. Kandi ngo bazoba bava Yerusalemu. Sinzi ngira ngo tutogenda mu buhinga budasanzwe nitwagira ubuntu tugashikayo. Tuza kuraba mu Kinama ingene hameze. Okay? Tuza kuraba mu Kamenge ingene hameze. Tuza kuraba Bujumbura ingene hameze, Gitega Burundi bwacu ingene bumeze. Muri ico gihe wewe nanje sinzi wewe uzotwara igihugu cyahe. Ubundi nabibugeze mbone hari wabo ati ntaco baragomba barihe kungira umwami muri ico gihe nibere nyumba 10. Awi kuko uwo nyumba 10 wico gazo bakomeye cyane. Unkuna muza twara imyaka 3 n'itanu bikaba bihetse, ariko ico gihe imyaka 1000 naho bongira ukoraje nzokinyiganza kwere ndi nyumba 10. Mukonzo wo gusinyira uzobanza kumpa, siko babigira none. Mwe muguru parasera nimwe mubizi ngaha, nguduha inusu yayo watanze, ngo hamanda gusinyire nyumba 10. Ariko muri ico gihe nta rushwa izoba, tuzoba duhagijwe n'ivyo umwami yaduhaye. Muri ico gihe rero naho bazogenda bagenda kugenzura isi y'ico gihe, bose bazorara Yerusalemu. Nta muntu azorara inyuma y'irembo namba, bose bazorara Yerusalemu. Nibazoba hari icumbi ry'ayo mahanga yose y'abizera. Ntibazogenda kubana kandi n'abatizera bariko baravukira muri iyo si. Oyayi bazoba Yerusalemu, ku murwa w'Imana, ku murwa mwiza Yerusalemu. Kandi iyo Yerusalemu rero ntimwibaze ngo ni yindi Yerusalemu, ni iyo nyene ijyanye mumva n'uyu munsi iri kwiravugwa. Ni ile pana nyingine ya mpya, pana ni ile itakuwa bado haijabadilika papa.
iyo mumva iryo nyene rya nijya nyene. None rero mpaye ndavuga ibi bijanye n'iyi minsi ya nyuma kugira ngo twoye kugira gute, twoye kuzosangwa twihenze tukajana n'ibitari vyo. 20 uhereye ku murongo wa ndwi vyashiro Yohana. Mirongo ibiri uhereye ku murongo wa ndwi watwandikiye mu Kirundi avuga ngo kurekurwa kwa Satani n'intambara ya ryari, kandi iyo myaka 1000 niyashira Satani azorekurwa ngo ave mw'ibohero, azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gog na Magog, kugira ngo ayakoranirize hamwe ku ntambara. Igitigiri cabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga, baraduga bakwira isi yose, bakikiza aho ingabo z'abera zishagaje na ca gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata, kandi umurwanizi yabazimiza aterwa muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuko kirimwo ca gikoko n'abamuvugishwa w'ibinyoma. Bazobabazwa ku murango no ku murango no ku murango. Aha mba ngomba kuraba ko mwabananije gusoma uko nariko nasoma. None rero igihe rero iyi myaka yo kuganza k'ubwami bwa Kristo kw'imyaka 1000, murumva muri iyo myaka nabii wa uongo na antikristo wote wamefungwa wapi? Kwenye ziwa la moto niyo bari. Hamwe hari bya bizira byose byatorokanwa n'urupfu byose bigatabwayo, ariko Satani ntari kumwe nabo. Ajya naho wumva ngo abantu baragenda gupfungwa, hariho abakuru badapfungirwa hamwe n'abandi, bapfungirwa kwabo. Barafise ahantu habo banyegeza hamwe hamwe, si kenshi bose babashira hamwe. Nama ndabibona igihe nari nkiri muvuga butumwa bo muri prison centrale y'Ibujumbura, nama ngenda bakantuma kugendera izo mbohe zose aho ziri hariya muri prison centrale, ngasanga abapfungiwe aha n'abapfungiwe nyamwinshi. Icyo gihe nabagendeye imyaka irenga 3 ngenda kubabwira ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana. Satani nawe rero ntazopfungirwa hamwe nabo, uwazoje kuzimu, abo bandi n'abakozi biwe nabo baje mu kiyaga caka umuriro. Munshirira rero z'iyo myaka 1000, murumva abantu bavutse mu myaka 1000 yemwe, mbega naho yo bari umuntu umwe angana iki? Nguma mvugo mu tamakaza araho twafobyeje ubundi mu Gatumba, abari aho bari umuntu yarabibonye. Uwo mutamakazi yari amaze imyaka 103 niyo yaca yitaba Imana. Yabyaye abana 12, hapfa 5 hasigara 7. Abo 7 bavyara abana 50. Sawa. Abo urumva baba yabuzukuru b'uyo mutamakazi. Abo buzukuru baravyara abuzukuruza kuri wa wundi 150. Abo bose twarababona bahagaze ngaho, bose barunze ngaho. Hanyuma babuzukuru nabo babuzukuruza nyina kuruza ntumbazanya bayitwa ngo iki, yagiye bamaze kuvyara abana 12. Mbega mu Kirundi babita ngo nabaki? Abavyawe n'abuzukuruza bitwa ngo iki? Ico ni iki 12.
none mwumva teranya mwumve 105 50 12 harabo twabona bafise imbanyi mu bakobwa babo bantu nyene mwumva wenyine yarageze ku bantu bangahe mu myaka 100 n'imyaka 3 umuntu umwe gusa none mwumva mu myaka 1000 bazoba ari bangahe umuntu umwe gusa umuntu umwe cemugwiza rero n'igihumbi mwumva umuntu umwe nibaza ko oya ntazo bagifise nk'aba abandi bakeya cyane muri ico gihe rero ikibazo cy'abo bantu mu myaka 1000 ntitubone neza aho Bibiliya isigura yerekana abasiguzi bazosigurira abo bantu muri iyo myaka 1000 sindahatora neza nubu ndabahaye indi diade muze mwongere mufashe kurondera aho hantu abo bantu mu myaka 1000 bazokumviriza ubutumwa hama muzohamba naze kugira ngo ntongere ku bundi bwenge muri ico gihe rero iyi myaka 1000 igiye kurangira Satani rero wamumarayika yagenda kumuboha azomanuka avuye mu ijuru azanye rwa rufunguruzo yuguruye ikuzimu amurekure yidegemvye asubira kugendagenda mu isi agenda kugendagenda muri babantu babaye ku isi batigeze kumenya Imana hanyuma rero muri ico gihe yongera akangura imitima y'abantu imitima y'abatware imitima y'ingabo yongere ayikangure murabyumva yongere ayikangure arahani ni mwagenda murasoma muraca murashobora kubona ahantu handitse ingene habaye ubutumire bw'ibintu by'ibijyanye bize kurya inyama hama rero muri ico gihe rero Satani amaze kurekurwa rero aca agendagenda mu bantu congera igikorwa cyo gukwira mu isi yose irazi yuko ahantu haba amasabo ari Yerusalemu kandi aho hantu abantu bariho n'abantu badasa n'abandi imyifato yabo ntisa n'iy'abandi n'imigambi yabo ntisa n'iy'abandi n'abantu baje bavuye mu ijuru bambaye umubiri w'ijuru hano kandi bagaragara mu maso y'abantu bose bababona muri ico gihe rero Satani atangura kugira ndabyite gute umugambi politike umugambi kuki mushobora kwemera muri abanyabwenge kuganzwa n'ujya mugabo kubera iki mubuziki mubuzi inkomezi mubuziki mubuzi ubwenge muzogeza ryari gupfukamira ujya mugabo yigize kataraboneka kuko abantu bose bavutse ntibazi ibyabaye ntibaroze umuntu abibabarira noneho rero uravye neza ucubona yuko haca hategurwa ibindi bintu murabyumva hanyuma yuko Satani arekuwe ujabutse hajya haruguru aho haruguru gatonya ucubona ko hari iyindi ntebe nini ya yera 11 n'ibyagiye ko isi n'ijuru rero bitangura guhunga bibonye inyonga z'uyo aje Imana ihambaye rero Imana y'ububabu turayivuga ariko ntituyibona umuntu wese ayibonera mu byiyumviro vyiwe gusa ariko Imana irahambaye kandi irateye ubwoba Satani ragaca yegeranya rero mwabonye hamwe twasoma ngo Gogi na Magogi niyo ntambara igira kabiri ishengero rimaze kuduga Harmagedoni izoba ishengero rivuye mu munsi mukuru irigiye guheza umunsi mukuru ariko iyi ntambara ya Gogi
na Magogi. Gogi e Magogi. Iyi ntambara izokoranya abanyabwenge b'intambara b'isi yose kugira ngo bagende gutera uwo murwa kandi bawufate, uyo mwami bamukureho kugira ngo isi yidegemvye, umuntu wese mu bwami bwiwe avuga ibyo agomba. Hari ahantu handitse muri ko murasoma ngo nk'uko vyabaye muri ca gihe ca Nowa niko bizoba muri ico gihe. Muri ico gihe Nowa, igihe isi ya mbere yarerwa n'amazi, ntiyahagaze ku isi, ntiyagiye no mu ijuru, ariko yahagaze hagati y'ijuru n'isi kuko yari mu bwato areremba hejuru y'amazi. Ntiyaba ku isi ariko aba hejuru y'amazi, ntiyaba mu ijuru ariko aba hejuru y'amazi. Isi n'abari muri yo bose baratikira, ariko nawe n'abiwe bose barakira. Muri iki gihe rero intambara rero yateguwe ya Gogi Magogi, hari isaha n'ifilimi yo gutangurira ko intambara, kuko byose biri muri porogaramu y'Imana. Noneho rero igihe rero abo bantu bahanganye, urugamba rugiye gutangura, uri kurasoma nyine muri Bibiliya, murasoma mu byashiro Yohana muzobisangamo. Yesu na rya shengero ryose kumwe bya mu gihe ca Nowa bazokura ibirenge ku isi, bazova ku isi ariko ntibazoduga mu ijuru. Oya, hazoca hatibuka umuriro uvuye mu ijuru. Hariya muri Harmagedoni waje guhagarika iyo ntambara n'umumarayika. Yesu atumye bagacafata Satani yari komanda w'iyo ntambara yaciye ihagarara. Ariko ubu naho hazotibuka umuriro uvuye mu ijuru uyigize izo ngabo n'ibigwanishwa byabo. Bibiliya ivuga ngo bizomara imyaka ndwi bikiriko biraka ahantu byaba byari bikoranirijwe aho hantu. Imyaka ndwi biriko biraka. Noneho rero uyo murimo azagutibuka, niho rero iryo shengero ryose riva ku isi. Usomye uhera aha hepfo ku gihe ca 21, ijuru rishasha n'isi nshasha. Hariya hakurya ku murongo w'9 havuga ngo Yerusalemu wo mu ijuru. Nico gituma nababwiye nti rero ico giryo shengero rizoganzira kuri Yerusalemu y'uyu munsi, iyi tubona n'amaso. Aha rero ko rero rya shengero ritakiri ku isi, ko rya shengero ritari ku ijuru hajya tubona n'amaso, aya majuru tubona, izuba, ukwezi, inyenyeri bizofatwa mpiri. Bimaze gufatwa bitwagwe mu kiyaga caka umuriro n'amazuku bitabweyo, bihanigwe kuko byamurikiye isi iri kwirakora ivyaha, iri kwiragabaniza Imana. Bivuga ngo isi nayo izoca izingwa ifatwe mpiri nayo nyene. Hanyuma rero abanyavyaha basigaye bapfuye bari kuzimu bazoca bazuka rero. Abanyavyaha bazozuka après 1000 ans, niho bazozuka. Muri ico gihe naho nyene hazoba hari ikibazo kubazozuka ico gihe. Murabona hari igihe tuba turi mu ishengero, umuntu akazokora ibikorwa, ari yageze ikindi gihe agaca bitaka bivamwo urupfu rugaca rushika, gaca apfa atongeye kwihana. Ariko kandi ko apfuye amanutse hari ikuzimu, agenda afise mu mutwe, kuko naho agize byose yononye aguma abona yuko umengo hagaze mu kuri. Igihe rero abantu bose bazozuka bazovuga ati inzamba y'umwami wacu Yesu iravuze tuduge. Hari ahantu handitse mu gitabo ca Daniyeli ca gice ca hariya, murabona avuga ngo bamwe bazokwikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurira iki ubumaramare, ibiteterwe bitazoshira. Ajya amajambo
ari kure na kure cyane naho umenga arafatanye. Abazozukira ubugingo budashira n'abazozuka cagihe baduganye n'ishengero, ariko abazozukira umaramba n'ibitekerezo bitazoshira n'abazozuka apremira hirya y'imyaka 1000. Ubisomana umengo biregeranye, ariko ko bazisanguze neza ba Bibiliya ni hagati y'iduzwa ry'ishengero n'imyaka 1000 n'izuka ry'abanyavyaha, ni hirya kure cyane. Muri ico gihe rero abantu be bazoca bazuka, n'abame baba mu ishengero kandi batashoboye kwiruka muri cya gihe cy'abamartiri cy'abacibwa amazosi, bobo rero ayo mahirwe ntayo bagize, bazozuka bibaza ngo bahagaze neza, bace bazuka bashikira kumaramara. Twebwe ishengero ryoseruka imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, umunyabuntu, umunyakigongwe, umunyarukundo. Ariko abapagani igihe bazozukira baserukira imbere y'intebe y'amateka y'Imana. Muri ico gihe rero niho handi havuga ngo muri ico gihe rero akanwa kazozibwa, akanwa kose kazozibwa, nta muntu n'umwe azogira ico avuga. Uzoseruka wese niyamera azoshika rya jambo rivuga ngo ubwenge buzogwira, n'utazi gusoma azosoma, utazi ururimi azoruvuga. Muri ico gihe rero kila mtu na popo watokea na sanduku yake ya matendo ya kazi aliyozifanya, bado angali mwilini, bado angali hayo. Hanyuma rero abana mwakoze ibibazo, mwakoze examen d'etat, mwakoze concours national, mumaze iminsi mugenda ntibarize kubahamagara mu birabe, mwagenda kurabaho vyanditse, bagaca bagenda kuraba kiraba. Hanyuma yarakoze mu bandi asanze afise 20%, acagera ngo ntagenda gutatana mwarimu. Eka none byageze gute? Mukize waronsa ngahe mukizeta ngwemwe emwe, ariko ntagenda guharira na mwarimu. Na mu mutima nananiwe kabaye, sindabona ugenda gushinga urubanza. Muri ico gihe rero bivuga ngo muri ico gihe nta muntu n'umwe azotuka Imana, bose bazobuzuye wishimwe mu kanwa kabo. Yakaraba kuba umaze kumenya iciza n'ikibi, wagenze gutya uramenya ukuri, uja mu ishengero uraririmba, ugenda gutya, ujya munsi ugenda gutya. Uwo muntu yari kabiraga ngo wa Mana we uri gitangaza, wa Mana we uragahabwa umugisha, kuko ifoto yiwe atabona video yingene yagiye arabikora. Uri Imana, uri gitangaza, uri Imana, uri gitangaza. Hapo sasa anaelekea wapi? Anaelekea kwenye lango la Jehana. Alafu anafika hapa kungombe ya Jehana, anatua lile sanduku lake la matendo mema, kuko nta muntu abaho atakora ivyiza. Ko yahawe itaranto muga ntayikoresha, yimwake muyihe ufise 10. Hajya no hazoshika rero iryo jambo, udukogo wagiye urakora twiza ntidutabwa, turazigamwa, kuko ibibi n'ibyiza ntibijana, turazigamwa. Ugeze aha ku nkombe ya Gehenomu, uzogenda ujanye n'ibibi byawe, ariko ibyiza navyo bizobinyongera n'impera ku bakoze vyiza. Alafu anadumbukia moja kwa moja kwenye ziwa la moto na kiberiti. Hanyuma rero ibyo byose rero birangiye, byose bigahera, naha rero haca haza
ijuru risha n'isi nsha, kuko isi ya kera ntayikihari. Hirya yaho rero haba hagiye kuronderwa rero aho rya shengero rizoba hakurya y'imyaka 1000. Ahantu hitwa ngo kwenye maisha ya milele, kwenye milele na milele, dans l'éternité. Aho umuntu azoba ibihe n'ibihe nta kundi. Bibiri ivuga ngo, murasoma neza birahari, Bibiri ivuga ngo aho hantu nta zuba rizokwakaho, nta kwezi kuzokwakaho, nta nyenyeri zizokwakaho, kandi avuga ngo nitegereje mbona atari urusengero ruhari. Oyaye, kuko ngo Kristo n'Imana nibo rusengero rw'abo bantu. Itara ryaho ninde? Ni Kristo wenyene, niwe muco w'ico gisagara. Ahabera bazoba rero aho hantu, namba turiko turakorera Imana, twifuza kuja aho hantu, uvyemere cyangwa uvyange, turi niyo tuzoba. Kandi aho tuzoba nta ngorane ziriyo. Oya, tuzohaba kuko twizeye Umwana w'Imana nzima, kandi azotujanayo. Ntibiragera, ntiharashika kugeza inzamba y'Imana kwanza baze kuvuga inzamba y'Umwami wacu Yesu Kristo. ibanze kuvuga, pana kugenda uri mwibarabara ngo egome ngo amina mina mina, Imana iravuze ngo binge bavuze amina mina mina. Mechanganyikiwa wewe, mechanganyikiwa. Aha niho n'abantu bamubwiswa ngo ameshikwa na kichaa. Sijui kama hapo mnataka kusema nini, mimi sijui. Hicho ni Kiswahili cha Kinamu. Kiswahili cha Kinama hapa. Alinipatiaga muhogo, alinipatiaga mai. Kiswahili cha Kinamu. Bwana asifiwe. Wote sema amen. Turi n'ibyo twiteze, turi niyo twimirije kuja. Na mu mutima niyo majambo numvise, kugira ngo twibukanye muri iminsi ya nyuma, kugira ngo ntihagire ubuduhenda aduhereje amajambo yariyo yose, hama natwe ngo tuve mu byizerwa twizeye ngo noneho karabaye. Oya, Netanayo n'umuntu wahariya muri, ndamusubiremo kuvuga, numvise ejo ariko aravuga muri yone ku munsi wa 5. Bavuga ati yananiranye rero uyu mugabo, kuko ni igihugu giteye isoni mu bantu, cyamaze abantu. Ariko noneho aho wohura umuntu w'umugabo n'umugore w'ubundi, hariho abagore b'ubu nabo nyine basigaye badakogwa mu ruhanga. Nabonye umugore ejo bundi yatafiye umugabo ikofe ryo mu gutwi kweri, mvuze nti Imana yo mu ijuru. Ndabona umugabo ariko ari inovora. Amarira aramara ati ndega pastor, nukuri atankubise, tarankubise kweri. Ti none nibyo kuri nobona akoze akanduka mu babaza, none nanje ndamukubitira indi kofe. Ntiwamaze kuza kumbaza ibyo ntubukimukubite, aho rero ubanza kwahetse. Ndiwa mama we kubera iki wakubise umugabo n'ukuryo, ngo pastor ngo mini nirimupiga kweri, agacarira ngo nirimupiga kweri kweri, ukamenga ngo kumukubitira indi. Naramuntu we uri umugabo mugakekure hagutefagura amakofe ngo genda urakoze. Asha uwo muntu aba yarashyize ku musaraba neza. Namubona uwo mugabo rero yicaye ku ntebe ya oni, abukavuga ati umviriza, mwavuze ngo duhagarike intambara y'iminsi 12, bihagarikiwe n'abafaransa n'abanyamerika, turavyanse kuvubu, turavyanse. Ati nawe unutakomenya ko Israel igihugu, ariko ijambo niri
abo bantu bo muri Gaza uhereye ubunyene bashira ibigwanisho hasi bemeye kubashira hasi bavyemera ubunyene nari bane nuko nyene hanyuma ukuboko kwacu kwiburyo gufise inkomezi kandi ni kurekure ntaho Irani igera tutazogeza ukuboko ndaraba nti abagabo kuko igihe kitaragera barihagazeko nababwiye nti jewe mu makuru nkunda gukurikira icambere nkurikira n'amakuru y'igihugu cacu ko ntegeza kumva ingene turiko turagenda mu gihugu ariko ibindi numviriza nta bindi nkurikira Isirayeli igeze hehe nayo kuko ni icyitegerezo cyo kwizera kwacu siyo yabiriko baratamba bari gusapana Isirayeli ariko ukwizera kwacu kwahereye igeze he kuko irandutse cyo tumya tikarabaye rero twasigaye kuko izoranduka tutakiriho y'abantu nyenda babwira nti numvise umuntu ariko arigisha ngo intambara ya Harmagedoni yatanguye bongo yatanguriye hehe ntayo je kabisa ndabeshije ko sivyo kuko Bibiliya uko ivuga ntabwo ivuga gucyo namba na gatonya Bibiliya ntivuga uko namba oya nagomba rero batumire mwebwe mwabasomyi mwe mugende mwitonde musome neza Bibiliya namba mugeze ahantu mengo ntimutahuye rondera abakozi b'Imana babafashe kubasigurira turafise abigisha ba Bibiliya Imana yaduhaye kundahangwa turabafise kweri kandi ishengero ryarabaforomye kweri bari bien formé kandi n'ukuri kweri kandi birakwiye kubera ibyo mpamvu rero ntitwishiye kuba kuryama ngo dusinzire nta muntu aza dukangura dusanga turiko turodanya tuvuga ibitari byo ngo Yesu yaje nawe twasigaye naho twosigara nka muri ishengero ringana ukuntu kuri twosigara twese naho biri uko eka ntitwosigara twese oya nibyo ukunda aho bita naho biri uko no kuri naho twadusigaye twese kweri eka da oya aha ntitwosigara twese namba hari ishengero ry'Imana ryarindi nyene ryitwa une église invisible la véritable église hari ngaha kandi uko n'ukuri kubera ibyo mpamvu rero nta muri ushobora guca dufatira mu kwaha ngo mota unanibeba wapi haiwezekani ntibikunda rero gutwarwa rero n'ibyo kora ibikorwa by'Imana turabaye inzamba y'Umwami wacu Yesu Kristo niyavuga tugende kuruhuka haleluya tuje kuruhuka kandi ibyo bihe turabyiteze turabibereye kandi tuzogenda je mu by'ukuri je navuga nti je nzogenda nari narakwivye naragututse narakurenganije warambonye ngenda ku bapfumu jewe oya wambonye handi hehe hari bwatse done wambonye mu jewe ntibikunda ko ntakoze ibyo byose ko nzi kwibijya mu Imana bibuza nkaba ntabikoze ni nayo matumaini kama nitakwenda muri bingu abi papa mimi nakubali kama nitaenda mbinguni none iki ko nta baba nilikuiba nilikuzulumu baba et alors papa pankoko ndo huyu hapa sasa ngo nta muntu yiyemera ko azoja mu ijuru none uzokwemerwa nandi sabwe uzemerwa nandi uriye kuzokwemerwa n'abantu mbanza kwiyemera jewe nyene none nakwivye nakuroze nagututse none niba nakoze ibyo nkabanza ko ibyo yanka none ko ntabikoze nkaba nizeye ni nayo matumaini kama nitakwenda mbingu kabisa mimi ninayo matumaini kwangu mimi ko nawe utavyemera ntuzogerayo kandi gituma utazogera urazi kuri intumva bakubwira kimera guca mu ishengero ntiwemera cangaha ntiwemera kiribi ntiwemera uyo sasa ni uwasi urumugararije sasa mwasi hatauna mbingu eka Bwana tusaidie sana tukuname tukisengera Imana tuzokwigira mu ijuru ariko niba hari ikibazo ubufise mu mutima ngo tugusengera Imana turaguhaye kazi hama tubone kurangiza no kubandanya.
ninde twosengera na nyarukaze hano tumusengera uyumva ko twosengera nazi ngo dusenge igituma dusengera kuko turiko turitegurira ivyo kuko twitegurira ivyo bibivuga ngo tuje dusangwe tutagira umugayo cyangwa ikirabago cyari cyo twama tuza kwisikwa mu maraso ya Kristo mu kwizera kugira ngo ntiruze ducegwe wa munsi n'inzamari yavuga ngo dusenge Imana ngo dusengeranire kandi uko twizeye Kristo atabesha ijuru azoridushitsamo dukore neza gusa twihane twitunganye hama turorere sinzoja mu ijuru kuko ntazoja mu ijuru emera wiyemera ati nteza kuko dufasoke ntega kuja mu ijuru byanka byakunda nteza kuja mu ijuru dukore dutegerezwe kuja mu ijuru byanka bikunda tuje mu ijuru ariko biciye muri iyi nzira gutunganya umutima gutunganya ubugingo mukuri ubu munyakuri ndi umunyakuri niba ntakubeshe ngo ndakubeshe cyangwa ndabeshe tabiri nakoze mbingu ni nayo matumaini kama nitaingia huko nawe ukwiye kumera gutyo siniba sindoga simbesha eka bya bindi byose nimba ntakora iki kizombuza kuja mu ijuru ni giki ni wiyumva uko nawe kandi uvyumva ati unabigendere kandi uvyature none wewe uri umukristo ngo ngira ngo nturamenya neza ko uri umukristo kubera kuko ukora ibisa nabyo by'uko ariko arakora ariko niba uzi ko wavyihanye ukabiheba ndi umukristo kandi wo mu mutima hama iherezo ry'ibi navyo tuzokwigera mu ijuru nibegere umviriza mwebwe mukiriko muramanuka haje gerageza cunyaho nyine reka nibagume haje nyine gumaho nyine mu ngazi gire gutya pfukamaho nyine kuko ni naho muzi naho mukwigwa hindukiza uko nyine muce mupfukamaho nyine ho mugeze nta kibazo Bibiliya avuga neza yuko ukuboko kw'iyo Mana si kugufi kuko niko kubashikako aho muri amasengesho bazakugira mu ngara bashikako n'uwundi wese yo baraha cyangwa kiri hariya yumva ati none nanje nari gushika ntibakubaza pfukamaho nyine aho uri aho hose uvyumva ati naje neza umutima pfukamaho ugeze aho nyine mu ntebe urashobora zinga amavi yawe ugapfuka matimana ugende yibajya nanje ntundengane kuko ubu kwabona ziri kunkure kwiki urashobora gupfukamaho nyine aho uri nta ngorane aho nyine abandi bagirirwa imbabazi nabo wenyine Imana yakugirira imbabazi dusabe hano rero pasteur mubwiriza asengera aba bantu tugoma dusenge Imana dusenge reka duhe mikoro pasteur asenge pasteur senga Imana Uhoraho Mana data wa twese uri mu ijuru ngaba abantu bawe baraje hano imbere yawe mwami ngo bahunga uburake buzoza uburake bw'inkazi bwateguriwe wa murwanizi n'abamarayika biwe haleluya ngaba abantu bawe baraje hano barapfukamye ubagirira imbabazi nyakubahwa ubaharira ivyaha byabo bakoze ubagirira imbabazi mwami Yesu ubaharira ivyo bagendeye mu bibi ubagirira imbabazi Mana ubagirira ikigongwe ni wewe Mana ikunda guharira ni wewe Mana yuzuye imbabazi ni wewe ugira imbabazi n'ikigongwe ni wewe uharira abana bawe ngaba abana bawe bari hano bagirira imbabazi bagirira ikigongwe amaraso ya Yesu amaraso yoza ibyaha yeza abantu ubuhagire ivyo bakoze bibi ubibagirire kw'imbabazi ivyo bakoze bibi ubibagirire kw'ikigongwe baracumuye
barakugayariza, none bagarutse imbere y'Imana. Baharire Mana, baharire Mwami Yesu, ibagire ivyo bakoze bibi, beza imitima, beza ubugingo. Nuko urakoze Mana, ubandike mu gitabo c'ubugingo. Inzamba y'Imana niyavuga, baze basangwe batagira umugayo. Inzamba y'Imana niyavuga, baze basangwe batagira agasembwa, bazogusanganire. Nuko urakoze kubahariye, urakoze kubagirira ikigongwe. Tubigushimiye dutyo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. babanze bagume hamwe dusengera abandi, dusengera abumva bafise ikibazo c'imibiri yabo, hari ingorane mu mibiri yabo, tubasengere bagwaye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yararesho n'ubu niko ari kandi ntazohinduka. Uko yakiza abarwaye kera n'ubu niko akibigenza. Hagarara tugusengere mu izina rya Yesu. Hagarara tugusengere. Iyi Mana ni Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi. Wewe gusa wizere, uko kwizera kwawe nako kurakiza. Turagushimiye Imana Data wa twese, Imana se Umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye nyakubahwa ko wowe uri Imana nziza, kandi waravuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba nkwereke ibyikinze bigira utari bwabone. Kubera izo mpamvu abantu bahagaze bose barizeye, kandi baramaze kubona ibikorwa by'amaboko yawe. Barabonye ingene wagiye uratabara abarwaye, n'abapfuye bose warabazuye, ibimuga warabimuguruye, impumyi warazihumuye, abatumva barumvise, abatagenda baragiye Mana, abahetamye warabagoroye. None rero muri uyu mwanya aba nabo nta imyaka myinshi baramara, na wa mugore yaramaze imyaka myinshi, na umwe yaramaze imyaka myinshi nyene, abo bose warabatabaye. N'abanyaro gutabarwa bamwe muri bo baramaze kukubona, n'abatarakubona nabo uyu munsi bongere bakubone kuri Imana. Imana itarenganya, Imana itarobanura abantu gucubahiro, ubatabare uko barakwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye umuriro w'ubushobozi bw'Imana umanuke muri iro shengero, ugendagende kandi uturire ibyo byose byisize hejuru y'ububasha bw'Imana. Bihave rero muri bano bantu, undi munsi nibagaruka hano muri iyi ngoro, baze bagarukanye amashimwe ko wabagendeye. Urakoze Mwami kubagirira neza kandi kubakirije muri ubwo buryo. Tubasengeye mu izina rya Kristo Mwami, amen.